Igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe twari dufise reserve y'amezi ane tutaguze ikindi gitoro. Mugabo kiri hehe kurya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi niko n'igitoro bakinyegeje aha bafise amastock. Police mukoriki muri complice namwe ngirango ndasubiriye kubaha kaze mwe barundi namwe barundi kazi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe kuri uyu munsi. Abanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kure imwe rudende rero ibashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure. Nimbonesha kure ibashikiriza amakuru aba yatohojwe mu buryo bw'idonido. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu n'amakuru agira shimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyarukira mu Burundi. Mu Burundi mu minsi heze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifatiye mu minwe ikibazo kijanye n'igitoro. Nyuma yaho rero yaciye afata ingingo yo gukomboza bamwe mu barongoye SOPEBU kugira ngo barabe ukungene igitoro cakongererezwa mu Burundi. Nyuma yaho rero amatwa dusumira atubarira ko yaciye ashiramwo urongora ishiramwe rijejwe igitoro mu Burundi ariwe Innocent Sengimana, ndetse banavuga ko igitoro coba kigiye kuboneka mu minsi heze. Twabonye igitoro amakamyo menshi cyane yinjiye mu gihugu cy'u Burundi atuzaniye igitoro. Ibyo twarabibabariye cyane ntabwo turaza kubigeruka ko mu makuru yacu, ahubwo rero ingingo yihuta cyane tugira dushimikire ko amakuru yacu abarundi bumvise bakumva irashavuje ndetse iciye nashavuza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nuko ca gitoro cari cinjiye mu gihugu ejo bundi. Kuri ubu rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe abanyonyezi bari bagishoye mu kinyegero, bivuga ko ngo cari kijabutse kijanwa muri Tanzania. N'amakuru duhawe n'amasoko yacu atubura ko imiduga ishika 154 yari ipakiye igitoro ikijabukana muri Tanzania iciye ifatwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aciye ategeka abo bose bari bakoze iryo bara ryo kunyuruza igitoro ko bacabajanwa muri Mabuso. Ni itangazo rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi aciye asohora agabisha abo bose bari bagize uruhara rukomeye mw'iryo nyuruzwa ry'icyo gitoro nyene ko bagomba guca bajanwa mu gasho. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yatangaje ko igitoro cari icabuze, ndetse cyane avuga ko mu ndongozi ndetse harimo n'abapolisi bo bagira uruhara rukomeye mu kunyuruza igitoro cy'u Burundi. Nyuma yaho rero yaciye yifatira ingingo yo gufata mu minwe ikibazo kijanye n'igitoro ngaha mu Burundi, ndetse yanashikirije ko mu Burundi ngo hoba hari igitoro cokoreshwa amezi ane cajanwe mu kinyegero. Aha rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aradonda agatoki zimwe mu ndongozi ndetse na bamwe mu bapolisi ngo bagira uruhara rukomeye mw'inyuruzwa ry'igitoro ngaha mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero yari yafashe ingingo y'uko igitoro kongerezwa mu Burundi, ndetse amakamyo ashika 2,000 yari yamaze gushika ngaha mu Burundi azanye igitoro. Akavuga ko yagira afashe abanyagihugu kuronka igitoro, haba abafise ingendeshwa imiduga ndetse n'ibindi ngendeshwa bitandukanye bisaba igitoro. Yari yabazaniye igitoro kugira ngo borohererwe n'imirimo yabo ya buri munsi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero yaciye afatira mu minwe iki kibazo. Murabizi neza ko yari yahinduye indongozi muri zimwe zijejwe ibijanye n'igitoro, aca akirako abandi kugira ngo arabe ko igitoro cakongerezwa. Bidatevye rero igitoro yaciye akirungika mu Burundi. Abanyagihugu turishima, turavuga ati mutama wacu aturondereye igitoro rwose, niwe mu perezida wari ukwiye kuko igitoro ikibazo kijanye n'igitoro nyene yari yacifatiye mu minwe. Gusa abagasambura gihugu baciye bamuca inyuma igitoro gishika mu Burundi. Imiduga y'amakamyo ishika 155 yose iciye ijabukwa yari inyurujwe nyene, yari ishowe mu kinyegero ngaho muri Tanzania. Bivuga ko rero ndakugarika nawe yarari inyuma y'iryo bara rikozwe mu gihugu nyine, uko bivuga ko nawe ngo yobe yari yagizemo uruhara ngo ari we yari yanditse impapuro
zifasha basuma ngo kunyuza iki gitoro nyene kikajabuka ngaho mu gihugu ca Tanzania. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye ashiye afata ingingo y'agacamutwe yategetse ko abo bose baca bafatwa bagafungwa kandi n'ico gitoro kigaca kigaruka ngaha mu Burundi. Reka rero turabe izindi ngingo nkuru amakuru yacu araza kushimikira ko turaza kunyakurira ku bijanye n'ibiciro by'ibifungurwa ngaha mu Burundi. Aho rero ibiciro by'ibifungurwa mu masoko y'igisagara ca Bujumbura bimwe ngo biko biraduga ahandi ngo bikagabanyuka. Ku masoko atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura ubuzima burabandanya gusa nk'ubukomera hagati y'abadandaza ndetse n'abaguzi. Ibiribwa bimwe byaragabanutse aha twatanga akaroro nk'ibiraya biriko biragurwa amafaranga 1700 y'amafaranga y'amarundi ku kilo, hamwe n'ibigori bishobora kugurwa hagati y'amafaranga 2000 y'amafaranga y'amarundi n'ibihumbi 2500 y'amafaranga y'amarundi kubera umwimbu mwiza w'ibigori uhari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ku rundi ruhande ibindi bidandazwa nk'umuceri, igitoke n'ibiharage aheshi usanga ibiciro byaraduze cyane. Umuceri ugeze ku mafaranga 5000 y'amafaranga y'amarundi ku kilo, igitoke kiri kugura 2300 ku mafaranga y'amarundi ku kilo, mu gihe ibiharage byagabanutse mu bubiko bikaduga gushika hagati y'amafaranga 3700 y'amafaranga y'amarundi ndetse n'ibihumbi 4 y'amafaranga y'amarundi bivanye n'ubwoko bw'ibiharage. Abadandaza bavuga ko ukubura igitoro ariyo ntandaro y'iduga ry'ibiciro kuko usanga kunguruza ibidandazwa bigorana cyane. Amasoko yacu yagendeye abadandazi ndetse n'abaguzi bifuza ko leta y'u Burundi itorera umuti ngo w'ikibazo c'ibura ry'igitoro kugira ubuzima bw'abene gihugu bubandanye bworoha. Murabyumva rero ko n'abanyagihugu b'u Burundi bariko baridogera ibivanye n'igitoro na cane rero kuko batakibona ukungene bunguruza ibidandazwa ku rero ibidandazwa ku masoko navyo byaciye byongera kuduga. Mu yandi makuru rero tunyarukiye ngaha mu karere k'ibiyaga binini muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, intambara izindutse yaduka n'ingwano zivyitse zaduka muri Uvira aho umugwi witwaje urwanco M23 uzindukiye mu ngwano n'igisoza ca leta ya Kongo FARDC nabo bafatikanyije guhangana n'uyu mugwi witwaje urwanco M23. Ni intambara yatanguye mu masaha y'amasaha 10 zo muri aka gatondo aho rero ingabo umugwi witwaje urwanco M23 wavyukiye mu mirwano nabo basoda ba leta ya Kongo FARDC. Uvugira igisoda ca leta ya Kongo FARDC mu bya gisirikare, uvugira igisoda mu gutwaje urwanco M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka mwitangazo yanyirije ku rubuta rwe rwa X ruzwi nka Twitter yasiguye ko umugwi witwaje urwanco M23 nyuma yuko ushikirije abanyagihugu ko ugomba gufata Uvira ndetse na Fizi mu minsi itarenze 2. Kuri ubu rero urugamba ruciye rutangura, atangaje ko ubu Uvira irimo iragenzurwa n'umugwi witwaje urwanco M23. Gusa ku rundi ruhande leta y'u Burundi kuri ubu iravuga ko ubwoba ari ntangere na cane bivanye ko ngo umugwi wa M23 ushobora gucushika mu Burundi. Kuwa kane kwigenekerezo rya 27/2025 mu gisagara ca Bukavu haratewe igrenade bikavuga ko yoba yari yatewe n'igisoda ca leta y'u Burundi FDNB ngo na cane ko niyo grenade byagaragaraga ko ari y'u Burundi. Uvugira igisoda c'u Burundi baratuza agasipare yeso itangazo asigura anyomoza ko ngo atari igisoda c'u Burundi coba cateye izo grenade mu uri Bukavu. Gusa umugwi wa M23 wasiguye ko uzokwihora aba bagize uruhara mu kuba abanyagihugu bashika 11 bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barahasize ubuzima, abandi bashika kuri 65 baca barahakomerekera. Uvugira M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Uringoma yabishikirije ubwo nyene bari kumwe n'uyirongora M23 ari we Colonel Nanga, basigura ko kuri ubu ngubu bagiye guhora abanyekongo bahitanwe n'ibi bitero byari byagabwe n'igisoda c'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gace ka Bukavu. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye acumva iyi ngingo yo guhora
yaciye agira ubwoba. Kuri ubu rero abasoda intsinzi b'u Burundi barashizwe ku mipaka ihuza Urundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane cane ngo bacungere umutekano wo mu gihugu cabo c'u Burundi. Umugwi wa M23 kuva kongera kwadukana indwano mu mpera z'umwaka wa 2021, abatari bakeye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baramaze kuva mu rwayibo bahungira mu bihugu bitandukanye harimo n'igihugu cacu c'u Burundi, aho kuri ubu rero abahungiye mu gihugu c'u Burundi begeranirijwe mu bibanza bitandukanye. Umugwi wa M23 usigura ko ngo ugwanira uburenganzira bw'abakongomani na cane cane abari muri Kivu ya ruguru. Ahangaha hakaba harimo abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. M23 isigura ko izobandanya guharanira uburenganzira bw'abakongomani bariko baritwa impunzi kandi ari abanyekongo nk'abandi. Atwara Felix Tshisekedi Tshilombo abajijwe kuri iyo ngingo yo kuba yoja mu biganiro n'umugwi twajirwa nico M23 kugira barabe ko amahoro yakongerezwa muri Kongo, yaciye yamaganira kure iyo ngingo, acavuga ko atamwanya afise wo gufata ingingo yo kujya mu biganiro n'umugwi twajirwa nico M23. M23 rero gushika maginga ya iramaze gufata ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane cane muri Kivu y'ubumanuko. Kuri ubu ngubu yamaze gufata ikibuga c'indege ca Goma carafashwe, ikibuga c'indege ca Kavumu, atibagiye Bukavu ndetse n'ibice bishika bibiri harimo Uvira na Fizi. Yatangaje ko ngo iyo bagiye kubifata mu minsi itarenze 2 gusa. Reka rero mbe sozereye amakuru yacu ngaha twariko turabashikiriza muri ice gitondo. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko, gusa sinobura gutera yambo mwe mwese mwadukurikiraga muri bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, nk'abari bari mu mihinga itandukanye, ibisagara bitandukanye, amazone atandukanye, abari bari mu ntara zitandukanye, uducimbiro dutandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, mwe mwese turabateye yambo. Kandi dutere yambo abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Zambia ndetse na Afrika y'Epfo n'ahandi ijya nino hatandukanye mu bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afrika. Kandi dutere yambo abadukurikira bari hakurya y'amazi manini, nk'abari ngaho mu bihugu bya Amerika, Australia ndetse no ngaho iburaya, mwese turabateye yambo. Nibo banye rero twabanaga mukuru n'ibiganiro twashikirizaga muri iki gitondo kuri iyi monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure amakuru aba yakorewe amatohoza. Reka rero tudusubikiye ngaha, turaza gusubira mu makuru, turaza kuba tumaze gushikirizwa n'imbonesha kure zacu ndetse n'amasoko yacu aba yadutorokanirije ijya nino.